ndababwije ukuri amadini ahindure amadini mu bantu bisha ibintu barimo babwira ngo nibavyare uko no muri famille bikagenda uko ngo nivyo kuvyara c'est bon mugabo kuvyara abana baja mu barabara navyo nibaza yuko nicari icaha kuvyarira ibarabara ni icaha nacone rero rega nivyo turimo nimubona ko twari dufite ideni 7 miliyari plus de 7 miliyari ugiye kuraba recette 2500 miliyari recette les produits fiscaux waza kuraba les dépenses ugaca usanga ama dépenses angana n'amarosete twagize mu gihugu ugaca usanga amafaranga guteza imbere igihugu ni ya maprojet y'abanyamahanga amadafa akozwe mwe mumva mushobora gutera imbere gute kandi mesera logique ivyo ni bisako waragiye mu ijuru kugira ngo vyumve eka kwe ni ibintu biri simple rero ngarutse kukini economiquement parla ibintu vy'imishahara ntushobora ugiye kuduza umushahara utamwe wadugije twe tumaze imyaka irenga 70 tuvuze induru kuko burya amafaranga y'ubutare bahera ku kintu bita gutanga amakontre byo bitare licence d'exploration niho bahera bagatanga amafaranga abaronse ama licence d'exploration kandi ku mwaka barafereza amafaranga batanga y'amadolari akaja muri konti ya leta mugabo ayo mafaranga nibigero yabona ahantu ntamwe muri turavuze induru ivyo nivyige ntamwe yatwumviriza aho ni mwizacu mugabo wagenda ku isoko mpuzama aho ni exploitation naho usanga abantu babikoramo baratunze mugabo waza kuraba amafaranga leta yinjiza ugasanga nta faranga rimwe yinjije aho rero murumva yuko ngaho haba ingorane ubu rero nababwiye ntuzenya iheruka budget iheruka na audit yagizwe na Cour des comptes n'inzego zindi baravuze amafaranga yinjira mugabo twasanze ari en gros zero iri muri ntuzenya muri loi de règlement et compte rendu budgétaire ntari faranga rimwe ryariko rero igikorwa ni kimwe nagenda bishure ko igikorwa ni kimwe icokorwa mu bintu si ibintu urondera media 14 ubwa mbere nuko Uburundi bwinjira muri cya kigo citwa ETA nico kigo cerekana ukungena igihugu gishobora baraza na expertise kugira ngo babafashe ETA ni initiative des industries extractives des États n'amareta n'ibigo by'ibihugu bifashanye kugira ngo wowe ushobore kugira hanyuma leta nayikoresha abahinga ikintu cy'abahinga ni ikintu nguma ngarukako igihe cyose leta izobirondera gukoresha abantu babasuma abantu badashoboye icyo bashoboye gusa ingene biba ndakubwije ukuri nta nyinshi kumwe tuzokwira turonka no mu gisata cy'ubutari nico kimwe ibironda byishe abantu benshi babibajije ni kubisata nka byose hagomba ubuhinga bibaye nagomba bazana abanyamahanga mugari twaguma mu bintu byagucya ayi vya military na politique nakimwe tuzoshobora kuronka ikigira kabiri mwace muvuga ukukuntu amakomine ubuya afise ibisata 11 ivyo bitwa les départements mugabo ivyo ni bisata nivyo muvuga muti ngene bagiyeho tinuri mubona bazozana umwimbu niki noje ndagifatanya na ca kindi mwavuga by'amakomande publique hari umujournaliste yakivuze ngaho mu bisanzwe ugomba randema d'abord uhera ku kintu bita les données statistiques za buri gisata amadone iyo ni approche scientifique twe abantu rero benshi babikora ntibari mu approche scientifique usanga bibiri mu yandi ma approche twe tutazi approche scientifique ikintu ca mbere vous disponibiliser les données amadone akaza ayo madone wayazanye ucugira ico bita analyse stratégique ukaraba ico urondera wewe ufise ico ugomba gushikako umaze kugira analyse y'amadone rero ucugira ico bita planification on ne planifie pas sur base des idées utoye mu ibarabara gutyo oya on planifie sur base des données scientifiques iyo planification rero nayo ikorwa n'abahinga nuko n'amadone ndwa n'abahinga umaze kugira rero iyo planification ucushiraho uriha
uba wanje kugira ico bitarbara problème ukaraba ivyo bibazo aho ni muri commune ni mu gihugu umaze kuraba ivyo bibazo ucugira rero ama objectif ugomba gushikako ugacurana n'ama indicateur ingene izo indicateur uzigira birazwi si ibintu za kurondera ukoresha harabakoresha ivyo bita la méthode smart ou smarter bivanye n'ivyo ugomba gushikako izo méthode rero uzigize nibigwana wari we wese nka budget programme c'est ça nico hariho indicateur bita uraba produit ko yabaye mugana indicateur qualité kuko izo indicateur zibiri zose urazikoresha mugabo ugiye kuraba ivyo nibikorwa turetse ko benshi batavyumva n'abavyumva ntavyo bakora kuko birasaba un effort rero ya ma departement abantu gene bagiyeho biragoye ko tuzoshobora kuronka umwimbu kubera dufise ico kibazo cyane nteje kubabwira mugabo leta irashobora guhindura nivyo tuvuga nibahindure bazana abahinga babishoboye kandi birashoboka abandi nabo bagira ama formation mugabo gutora umuntu gusa kubera nukuri ari mu mugambwe utwara uko oyi jembo nako ivyo bintu bizotugora ko dushobora kuzoshika kuri hanyuma mwaciye mubaza ikindi kibazo kijanye n'ivy'amafaranga y'agaciro muti amafaranga y'agaciro ariko aragabanuka mbega biva kuki hanyuma biri mugato tubona biguma biduga bitamanuka etc. D'abord ivyo ni ibintu bimaze iminsi mikeya ntushobora guca ubona effet ubunyene iyo ni principe yumvikana ikigira kabiri twebwe twemera yuko icyo bita inflation ijana n'ikintu bita la depreciation monétaire n'amaterme économique akoreshwa hariho devaluation leta nifata ingingo yo kuvugira devaluation amafaranga ryayo ikarito cyangwa ikarimanura bivanye ni politique igomba gushikako depreciation c'est le principe de l'offre de la demande igihugu kirashobora kuja mu bibazo bya depreciation de la monnaie n'amafacteur ni menshi hari amafacteur endogène n'amafacteur exogène ivyo vyose ni ibintu biba mu bintu by'ubutunzi mugabo dufate kwiri gabanuka hariho n'amafe psychologique umuntu agatanga gatanga nuzenya ati amafaranga iraboneke amadorbo aragira kugwisesa hagaca haba rero iyo fe psychologique mu gace usanga bamwe baragize hagarero n'amafe économique scientifique ushobora gusanga umwimbu waduze hari abantu bazanye amafaranga ubu rero biragoye kuvuga tuti scientifiquement parla biragoye kuvuga tuti ama données statistiques atwereka yuko irarizo goma rimanuka twese twifuza no ko rimanuka cyo bari gitangaza rikaja nko 2000 no ku gihumbi tuzobibona ivyo bihe turavyifuza cyane mugabo kuno munsi je n'ai pas d'argument scientifique économique je nshobora kubaha nayo ngira kandi aziko atamuhinga numwe uno munsi ashobora gutanga iyo done kiretse muri leta hariho amadoni bashobora kuduha bakatubwira bati kubera imvo iyi niyi byagize turazi kugira dolari gabanuke ni principe iri simple nuko nukuvuga ijya marché parallèle irehe na marché officiel nuko leta iduza la production y'ama exportation nuko iyo nayo none twova ko yaduze je ne pense pas hanyuma urumva igisata cy'ubutare barakivuga mugabo twebwe tuzobiraba ariko amafaranga yamaze kwinjira kuko nta ivyo byose nta yarinjira kuko no muri budget nababwiye ko ari ubusa ubu rero nibayagira kaza saseremye hanyuma ikindi nabafasha Burundi les partenaires de développement kugira ngo bagize amafaranga murabizi nabo ni bisabwa hanyuma n'abaturiste n'abadiaspora n'ama exportation ivyo birazwi ibintu bituma ifaranga ry'igihugu amatière d'exportation riduga de stabilisation y'amafaranga amahera aduga igisata c'uburimyi cyarashizwe imbere ati gishizwe imbere rero mugabo tubona sur le terrain bitaguma bigenda neza
ivyo muvuga n'ivy'igisa c'uburimyi igihugu cagishize imbere bibonekera kukungene amafaranga leta itanga urazi kwitanga ibice birenga 60% ku ifumbire n'ibice birenga 60% mbere hafi 70 ku bintu by'ibigori bijya biva hanze ikintu ciza cyane mugabo ndababwije uri kugira ngo turonke umwimbu ukwiye hari izindi nguvu zigomba gutangwa ubwa mbere nababwiye kugeza kuri risaha nta fumbire iraboneka yisezo turimo mwe muvuze bishoboka imbuto ntiziraboneka hamaze kuboneka nke cyane no kugira ngo zabone zunguruzwe ni kibazo urumva tugeze mu kw'icumi tugeze mu kw'icumi na rimwe ibintu byari gutegwa mu kw'icenda bitaraboneka urumva ko ari ingorane ivyo rero bica bijyana n'utwo ariko turavuga iyi désordre administratif yaje ishizweho n'iri tegeko ryashambariza ibintu byose aho usanga kugeza n'uno munsi abadeje abayobozi basa n'abademissionnaire kubera bijya ajya amashambardema yabaye ntibabona iyo batwagwa abandi nabo urazi mu Burundi umuntu arindiye gukugwa acagira amaboko gutya nasubira gukora ivyo rero nibibazo leta nirondere efficacité itume abantu bashobora gukora akazi mugabo bigumye gutya aye ntibikunda ivyo rero bishoboka bazanya abahinga akora ni for expertise batazanya abahinga ntibizokunda nibivyukisa cyo burimyi bugikisa ibibazo byo bisasa cyo burimyi nivyo usanga mu bindi bisaka nka byose nagira ukubesha bijya bari kuvuga by'amakomande public none umuntu azoza avuye kwigisha atazi na gatoya ukungene nuba abantu bashize mu mwajya ama departement mariko muravuga beshi n'abarimu yego nivyo bashaka kuba bafite des notions bize mu ishuri mugabo kwiga mu ishuri twese turakoresha abakozi turabizi udafise experience ngo ugire n'iryo shaka ryo kurondera gushakashaka ntushobora kwavansa ntibikunda ibi bintu rero n'ababesha nababwiye ibintu by'amaindicateurs muratubariza wari wese namwebwe bakubwiye ingene badefinisa l'indicateur udefinisa l'objectif ingene ugira ama audit ama evaluation suive evaluation ivyo ni ibintu vyigwa si ibintu umuntu ava mu ishuri gusa ngo acamenya ubwo oye eka ni ibintu vyigwa angiriste aguca sanga ariko arakora ivyo mu economiste baguca usanga umu biologiste ariko akora biragoye aho ntushobora kuzigira randema n'ibikunda leta rero nigwiza ama formation hanyuma abantu babashireho des indicateurs d'évaluation kugira akazi byo kuri gakogwe neza nibakore mu ivyo bintu by'amantuzenya bya favoritisme politique bya militantisme politique bazana bahinga ni capacité d'absorption nabo ahubwo nibazana abanyamahanga kujya mwabivuze none bagazani yabikoze yabaye hariho n'ibihugu bibikora umuntu icyo mufana n'umuhinga ni resultat none sina bakaro kakirana hormese wa mundi yagira reforme ya OBE none wo kumuvuga ngo jewe ukaba umuntu nationaliste atacho shoboye nibikunda nibazana abahinga ibi biri simple hanyuma bagwanye corruption biri simple bahana inzego z'igihugu zikore jewe numva umengo ico kirumvikana ibi rero by'amakomande publique bijyana n'ibindi bintu byose by'igihugu hagomba gukora hakoreshejwe ibibazo umuntu akagira hanyuma mwaciye muca kukindi kibazo kijanye ati mbega mwebwe mwavuze ibintu bya austerité budgétaire ku batabizi nico bita gutubika wavubi amafaranga bagomba wari kurakoresha urondera kubaho neza uciyajana mu bigambi kore mu bufise amafaranga make resources ziba ziri limit izo resources rero kugira ngo ushobore kuzofungura ejo uciyajana mu bisata bugwiza umwimbo no muhiri wa erga igihugu ni kujya kwiwawe wama mukabari iminsi yose ukaja kujya ama brochette n'ibindi turejuru mugabo ni wagiye ku investisa ibizotume cuba uzotahe uzocube mu ngo wa mugabo warasuruye umuntu agaca surura akama mu madeni mugabo ya madeni ataza kugwiza umwimbo rega nivyo turimo nimubona ko twari dufite ideni 7000 milliards plus de 7000 milliards ugiye kuraba recette 2500 milliards les recettes les produits fiscaux
waza kuraba les dépenses ugaca usanga amadepanse angana n'amarosete twagize mu gihugu ugaca usanga amafaranga guteza imbere igihugu niyo amaproje y'abanyamahanga amadafa akozwe mwe mumva mushobora gutera imbere gute kame mesera logique ivyo ni bisako waragiye mu ishuri kugira ngo vyumve eka kwe ni ibintu biri simple rero ngarutse ku kini economiquement parlant ibintu vy'imishahara ntushobora ugiye kuduza umushahara utamwimbo wadugije automatiquement vutombe muri ntuzemo haca haza inflation donc haca haba la hausse généralisée des prix nije bica biba rero kuduza imishahara urabona ndabakarorero kari simple nka yangingo umukuru w'igihugu yafata yuko aba fonctionnaire bose bajya bavuga pension bashira ku mishahara bahorako nkabijya bokwenda bakabikora ara minute meme ubu atamwimbo waduze uzocuza gusuma n'umufuko w'amafaranga wumva vyokunda gute rero principe est simple ni le principe de la loi de l'offre de la demande il faut produire pour augmenter le salaire point nakini hanyuma mugabo leta irashobora kugira ibiharuro ikaraba ibisata les secteurs clés de croissance ikarundira aba expert ikabaha amafaranga kwiye bagashobora kuduza gutuma ibindi bisata bishobora kugira niko bigenda hose hanyuma ndabakaruro kasanzwe nk'iburaya après la deuxième guerre mondiale barakoze ikintu bita plan Marshall Marshall yari umunyamerika ministre du budget yagomba kuduza kugira Europe iduge tous les pays ibihugu byose bivuye mu ntambara urazi biba biri zero bahera kubusa ega natwe urazi tuvuye mu ntambara twahereye kubusa muri bukari politique za CSRP1 CSRP2 mugabo kubera on espérait à cette époque nous enye taux de croissance ya 12 ya 8% maintenant tuba tukiri mutaragira kuri deux chiffres croissance économique nishoboka ubukiri dans un état fragile en matière économique rero aha aya twe tuvuga tuti leta nigerageza ibishoboka byose izana abahinga hanyuma ibintu bigende neza cyanyuma mugabo nibaza ko nacishuye nico kimwe mission za Cour des comptes juridictionnelle twaranditse amaket turasubira kuva mu 2020 nta numwe natwishura iki kintu cha mission juridictionnelle erega ni rutungane muri rusange nivyo namanavuze la maillot de la chaîne Butungane kwa nyine bushobora gukora administrateur kurakora nibikunda il faut une réforme profonde de l'administration et du secteur judiciaire ma réforme profonde ataruko nibikunda c'est pas possible rero niyi bayishiraho c'est mieux mugabo cyo dute fort ko bizogira akamaro bitagize tutaronse mu byukuri iyi expertise tuko turavuga hanyuma mwavuze ibintu bya planification isdor ibintu bya planification bihura na budget programme mwe nacishe bijya bya commande rega nibyo navuze kare nababwiye ibintu bijanye nico no kwita chaîne ama statistique hanyuma analyse de ces données hanyuma planification stratégique ukacura ba cohérence hagati y'ama politique nico gituma dusevuga abahinga ivyo tari umuhinga tari umu expert ntavyo shobora na hariho twe tuvuga yuko ama planification aba en principe tugiye muri budget programme twagomba kuidentifia besoin kujya bagira ama programme bagira arbre problème ariko kugeza nino saha ivyo bintu ntibirashoboka malgré ko turi muri budget programme malgré ko turi muri vision usanga hari ngorane mugabo urumva nk'iya mashambaro de maba hatabanje kubivyigwa mes chers amis menya ko ari ngorane des études scientifiques muri politique yose ugomba kuzana uvuga uti mbega uti ahubwo turavye n'iyi vision uti yidugije inshuro hafi 10 ingene amadeni yagiye araduga nivyo nukuri ati none vyogenda gute kugira ngo ivyo bintu bigabanuke biri simple nabivuze il faut produire hanyuma il faut orienter amafaranga mu bisata biduza umwimbo hanyuma ukazurevariwa taux de croissance none mfata kandi karo gasanzwe eraba taux de croissance économique iri kuri 3 selon les données du ministère des finances taux de fécondité ingene abantu bavyara iri kuri 3.1
urumva iyo elema yonyene irakwiye mwebwe sinzi muracare bajene sinzi ko nibaza ko atafise abana batanu kabe batandatu mugabo amwayene hari utwenze hari inyuma ndakurahiye ash ndababwije ukuri amadini ahindure amadini mu bantu bisha ibintu barimwo babwira ngo nibavyare uko no muri famille bikagenda uko ngo nivyo kuvyara c'est bon mugabo kuvyara abana baja mu ibarabara navyo nibaza yuko nico ari icaha kuvyarira ibarabara ni icaha nacone rero twebwe turavye ibi bintu donc abantu iminwa ifungura ni myinshi cyane gusumba umwimbo wabonetse uravye taux de croissance de 3%, taux de croissance économique na taux de fécondité 3 nibirenga urumva ko ivyo bidasaba kurinda kuba economiste expert kugira ngo utore yuko ubutunzi budashobora kuduga umwimbu uduga kuko rugero no kuvyara biduga kuko rugero kuko ni minwe ifungura kandi abo rero barafungura baronderaho baba ama infrastructure urazi nka pression iri ku ma infrastructure publique amabarabara amazu ibitaro wibaza urumva iyo pression umuntu ashaka kugira ngo jewe ngo bana ngo ndabavyara ngo nzobarera ngo ndabishoboye uzobakira ibitaro byabo uzobakira amashure yabo uzobakira nibikunda urabira igihugu muri rusange naye handi umuntu abariko aragira ikibazo cyanyuma mwabajije n'ibintu bijanye n'amagroupement ubusuma burimo ivyo genda murabe mwe bita ngo amabanke ranyambara amabanke rambera ama microfinance ama cirque n'ibintu byinshi cyane bihari kandi benshi nkuko mwabivuze usanga bemewe muri BRB mugabo twebwe muri orikome turafise nk'ama societe nkane canke 5 abantu bibwe ivyo rero encore une fois le fonctionnement y'igihugu ni d'une manière globale kubera hari kibazo mu butungane nabagiye yusanga bigoye nizo fonctionnement zindi rero zindi ma institution rero ni kibazo kihari cyari mbona nja kumumpimba murazi ko nafuzwa katari gake haraho nibuka nkaja kuko nejo ndashobora gusubirayo kuko umugabo aheruka gufungwa canke kugwara apfuye n'umugore nawe nico kimwe rero imisi yose ngiye mu mpimba abantu usanga imigwi minini cyane iriyo niyo migwi y'abantu zeye yabo bantu kuko usanga ari shene ari abo bantu bari mu ivyo bintu vy'ama cirque n'amantu ze sinzi ibintu navyo n'ama microfinance rero hari bibazo niyumvira yuko leta igomba gutorera umuti hagire mu maguru mashasha n'ahandi ho tugumye mu ibi bintu je ndabona ko bizogora twogira ideni urisaba utaja mu kabare urisaba utaja kurondera imodoka ideni siri mu bisanzwe mugabo urevera ukabwije deni ryagwiriye akamaro hanyuma ibi vy'amantuze nyavyama muri ko muravuga bijanye no gusaba ideni kugira ngo babone igitoro leta nifise ububasha nyama mutari mubizi mugene mubimenye igihugu kibaze kuba identifié parmi les pays pauvres très endettés kikabegwa amadeni kica kija mu byo bita les états fragiles umaze kuja muri iyo situation y'ibihugu fragile nta gihugu na kimwe gishobora guha ideni uriha inyungu kuko bashobora gufata kuri nk'umugabo yasuruye umugabo yasuruye afata ideni iyo bazi ko ari umwizigi urashobora gusura mugabo utari imbunuza mugabo usuruye imbunuza nta muntu waguha ideni muravyumva iyo wasuruye rero mugabo ukabufise ubwizigirwa usanga abantu bashaka kwizigira bakaguha ideni mugabo ideni baguhaye naryo bace ucurijana mu bintu ushobora gutuma utunga twebwe rero mu Burundi muri 2008 baraduhiye ideni baduhaye amadeni aja mu bisata bigira hanyuma mu parmi les conditions rero ufata ideni rifise ico bita délai de grâce 10 ans kandi ugashofata ideni sur 30 kandi rifise inyungu nto ni vyo situation y'Uburundi burimo nyamba mutari mubizi ivyo rero turashobora gufata ideni byinshi ibintu bibara nk'application ifashanyo ivyo bita LETA aho rero twebwe twira dufata ideni nuko cyo tuyajana amafaranga kuyateza imbere tuguteza imbere ibisata tugomba kubigira ivyo rero birashoboka mugabo bikoshoboka mwayo makuru meje gukubwira nibaza ko cyumvikana cyo ndaguhaye ikibazo ca kabiri mwavuze
njyewe nicyo nita konsekanse yo kutaduza umwimbu, ingaruka mbi zo kutaduza umwimbu, ibi by'amaruwaye urumva byaciye biwunyurwa nk'ibi by'amaruwaye n'amantuze n'abakongomani baje kubera intambara yabaye kandi abazana amadolari malgré ko babujije yuko amazi apangwa mu madolari no kuri gahamagaza abantu bapangisha amazi amadolari mugabo kubera ko kuntu kwa administration n'ubutungane usanga atanga uvuga none dabora mu mazuna y'abandi erega nayo bantu nyene ifaranga yari kwi none bazokuyifata ntibikunda kandi iryo dolari bararikeneye rero hari kibazo kuyane ko ndabibabwira harigiyeho n'itegeko rivuga ko hojaho mu bisanzwe leta nigomba gushiraho deseye bakavuga bati atere pourcentage kirazira ko bidepasa mugabo urabona ko bigoye rero ikibazo cyo gupanga no gupangisha hari ibibazo bikomeye abantu ku buryo umuntu usanga akorera umushahara ibihumbi 200 300 agaciza gupanga ugenda upanga inzu ufise abana 5 ufise abana je nsepa nakubwiye byo kuvyara nibindi ugaca usanga ntugishobora kuba mu gisagara wavuze ngo bavuga ngo mu gisagara ngo haba ubishoboye ntaho ubishaka nibyo mugabo nibutse yuko le droit au logement uburenganzira bugiraho umuntu aba akugira agasago ni itegeko leta ifise leta yarasinye itegeko bita pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels le droit au logement le droit à l'alimentation le droit à la santé ayo n'amadroit igihugu intwaro yose ifise ku itegeko gushiraho nige muri 66 mu 36 igihe leta itabishoboye rero iba yananiwe bane ba mama niko bimeze ntagira uzohava bahenda izo droit zino muri constitution muzogene murabe constitution chapitre ijyanuze ya mbere ibyo bitare droit et le devoir abatarasoma kuzi mugene muyisome murabe musangize zose ndiko ndavuga leta nishiraho mu condition zituma bikorwa mugabo ucu usanga nabo baza gutwara urumva naguye baza gutwara ndivyo bashira mu mufuko usanga ndiko ndiko batavyo bazi neza nagwe ko umuntu mutora avuye hariya mu nuzenya ku ishuri atazi ivyo bintu atavyazi na rero je mvuga nti mwebwe abene gihugu mutegere il faut apprendre à revendiquer vos droits bien sûr mu mutekano kuko gusaba uburenganzira ufise c'est ton droit aussi biri muri pacte international relatif aux droits civils et politiques biranditswe neza kandi nivyo biri muri constitution nico gituma le droit à la manifestation ari kintu kirekuwe le droit à l'accès à l'information publique ari kintu kirekuwe mwebwe abanyesha bakuru nibamubaho iyaba ayo madroit atahari mugabo ya madroit n'uburenganzira nabivuze mugabo ivyo byose bikora mu mutekano